nyakubahwa umushikiranganje ajeje ubutunzi yaciye mu nama nshingamateka ngomba kubivugira ngaha yuko vy'ukuri yarengeye akarimbi ihinguriro fomi mu buryo bweruye. Yavuze ngo fomi barategura bakatuzanira ngo sinya haba namba, aho yaraturengeye akarimbi, yaratubesheye hagati y'ubushikiranganje vyo kuri n'ihinguriro fomi. Ubushikiranganje bwasekira leta ivyo bintu vyobaho na gatoyi, aho fimbo fomi totegura inzandiko ngo y'umushikiranganje kana kasinya. Ubwo burenganzira twaba tuhabwa nande? Mafumbire twatanze harya mu kwindwi mu wa gatandatu kwindwi ko munani ntiturarihwa amahera yose. Mugabo wa mlimagira ati amahera ryamye muri fomi baraturiye. Subire ndoke ku karorero koko kivyanditse ibiharuro. Akarorero burya bushikiranganje w'ubutunzi aheruka gushikiriza abo baho batwitoreye bijanye na Avena. Ifumbire fomi yatanze mu mwaka w'irima 2024 ce n'ifumbire yatanze mu mwaka w'irima 2025 umwaka w'irima ABC kuvyo twasabwe gutanga n'ivyarenze ko harenze ko amatoni 23,736 n'uduce 9. Ayo niyo matoni yarenze ko. Ari bimwe rero mwumva umushikiranganje w'ubutunzi avuga ko atumva, ari ibintu kandi ari ibintu byoroshe kumva. Namwe ndiko ndaganira ndazi ko mwamaze kuvyumva kera. None mwubaho nkurye reka kuvyumva gute? Ivyo ukunda ku buryo n'ubu tukibaza mbe vyamugendeye gute ko n'abandi ko bahora bavyumva. Tuca tubashira kabaza gushika kuri umwami. Mugabo rero gatusanga nabo bamwe muri babo bashi bakumva gutiza umurindi ngwe fomi babasuma fomi ababandi twaba babandi bihugu bikatwiruki. Haja mwabonye ko natumye kwisakoshi yiwanje kugira burya sigenda tugenda na kuburyo kunguma mba atake nanje nguma nitegura. Iyi ni contrat ya fomi tuba twasinye tukavuga ati dukeneye amakandida ngana kunuko. Iyi ndafise Avena au contrat ije muri December 2025 ivuga yuko kuri saison B ya 2025 na saison C ya 2025 les quantités réelles on a dépassé 17,5% des quantités contractuelles. Iyi ni fomi yayiza ngo tuyisinye ikatubwira au mois de décembre 2025 ikatubwira yuko saison B na C ya 2025 uno musi shaka kutubwira Avena au contrat ivuga yuko yarengeje ko mu ifumbire yatanze 17% y'ifumbire de façon unilatérale. Ni mumfashe ikakivuga neza yuko amahera ikeneye uno musi yuko ihabwa angana na 50 miliyari 783,349,898 tuyiha ku mafaranga twamaze kuriha yarengeje ko ku makandite contractuelle. Ikachi tubwira ati mwebwe leta rero muri ayo mafaranga muri ya 50 miliyari abanyagihugu bace bari ha 24 miliyari yindi yongerekanye ko kuri saison B na C y'umwaka waheze. None woza gutanga ifumbire irenge iya kontra. Ikini cyambere iciza nindi Avena au contrat December 2025 ivuga kuri saison C 2024 pire encore 2024 no kuri saison A 2025 narengeje ko 3,9% des quantités contractuelles na 3,8% des quantités. Ivyo rero bica bisaba yuko turiha leta y'u Burundi cimuha imiliyaridi 6 ni miliyoni 839 yiyongerako. Mumbwire namwebwe yuko ibi bintu twobikora. Ndafise contrat initiale ngaha
ucumbwira yuko nza kubikora saison C 2024 none akasaka maramazi je nta muntu numwe dupfa n'ikintu na kimwe hanyuma icyo ikibana yamfashije gusa yati nziza ukuri nta kibazo kandi ndazi ko ataco nzoba ko amenasi yunda yaronka mugana cyo nzoba vision 2060 nzoyibona neza jewe sinkekeranya ngibi rero ibintu tubayemo cyamubwiye amafaranga acava aya mafaranga kono musimu abarundi bamwe ndasubiramo abarundi bamwe babandanije batuvuga uko tutari bateza umurindi abashaka kuducafuza aho kudushigikira muri utwo twigoro tudasanzwe y'ingufu biri kuri genda rikora ejo bishobora kugorana harya mwibaza yuko baza batabanje kutwiga neza bakadutohoza kuva kwino gushika ku mushatsi hano kugira ngo babarimye rimwe na rimwe gacamwo ururimi rukanyerera gato bakagomba kuvuga ko fomi arabasuma tubasabe mu mahinkuru y'imvaho baturekurire aboba batari bwaturekurire kubera bazaba bumvise amakuru y'imvaho amahera yabiyaja twebwe yuko rimwe hari azoza kudushikira abeza barejeje no gusoroma barasoroma mu ncyamakuru mba turabagurana kuko fomi turi abantu beza cyane gose twamenyesha nk'ubu nk'akarorero abarimyi batoye ifumbire muci mu mwaka w'irima wace 2025 abatazi ibice by'irima ni mwiciri heze mafumbire twatanze harya mu kwindwi mu wa gatandatu kwindwi ko munani ntiturarihwa amahera yose y'ubutike twegeranije twaregeranije ubwo butike kuko twahaye ifumbire kuko abo tutaraye ifumbire ntabwo twegeranije aho twari kubukura nabwo baratanga ukanafumbire barano kandi birumvikana mugabo barose ifumbire twegeranije ubwo butike twarakoze fagitire iraca muri zanzira turiko turababwira n'uyu munsi iracatembera cyazunguruka twatanze ifumbire mu kwa gatandatu mu kwindwi haciye amezi angahe amezi atatane pi araheze murumva yuko ayo mahera ntayo turabona mugabo wamwinagira agira ati amahera aryamye muri fomi baraturiye icyo novuga coco n'udutike tujyanye n'irima ry'aka gatasi turiko turaheraheza umwaka w'irimo wa A wa 2026 ivyo vyo ntibivugwa biri ku ruhande kuko ntiharagira yuko twinjira mu vy'amafagitire ubu ni ya mabondasha nababwira bwa butike hagomba hatangure igikorwa cyo kubusuzuma kugira barabe yuko bukwita ivyangombwa nimba ari bwatabaguritse babukuremo nimba hari uwo yaraduciye mu ryahumye agashiramwo akatariko bagakuremwo gutyo camwumva yo mbega tuzoyaronka ryari nyamera nka wawe n'ingombaza nkubatse ariko iciza gihari leta n'umuvyeyi leta niherana nico ciza kirimwo irateba mugabo ikadutunganiriza murumva rero ifaranga aho riziye hose ryamariza riryoshe namwe murabizi sivyo ndababwira bishasha muvyumve rero yuko fomi atari ishingura amahera y'abarimyi bariha nkuko bamwe bahora bavyibaza turifuza yuko mwodufasha nk'abamenyesha makuru mukababwira ukuntu ivyo bikorwa bigenda muti none ifumbire ko twumva itangwa bigenda gute
kuva mu ntango kugira murinde mushika aho hantu murihisha. Ngira ngo mwaya matariki ya vuba mwarakurikiranye amaradiyo n'amateleviziyo, murakurikirana imbuga ngaruka bumenyi, aho nyakubahwa umushikiranganje ajeje ubutunzi yaciye mu nama nshingamateka, araca mu nama nkenguzamateka. Amajambo yavuze kwihinguriro fomi mwarayumvise, sinirirwa ndayagarukako, ariko ngomba kubivugira ngaha yuko vy'ukuri yarengeye akarimbi ihinguriro fomi mu buryo bweruye, yiyobagiza amasezerano ahuza leta y'u Burundi n'ihinguriro fomi, yiyobagiza intambuko zose mu gukora bicako. Kuri ubu arambabarira, arashobora kuba atari kwiyobagiza, ugasanga ubwo na mushasha hariho mwayo mategeko cyangwa amasezerano dufitaniye na leta y'u Burundi, hariho bimwe bimwe atarasoma vyose. Twe twovuga tuti tumusaba afata akanya asome amasezerano dufitaniye na leta y'u Burundi twama dusinyiranira buri mwaka, arico bita protocole d'entente twama dusinyiranira ku mwaka ku mwaka. Ace hirya no hino amartikle yose arimwo, acabona neza mbega ivyegwa leta y'u Burundi nibihe, ivyega fomi nibihe. Ace kandi agenda asome neza uko umugambi leta y'u Burundi yubatse, kandi umugambi mwiza cyane gose witwa Programme Nationale de Subvention des Engrais, worohereza uburyo ifumbire iri kigenda itangwa mu gihugu cy'u Burundi. Naho nyene awusome neza uko leta y'u Burundi kuva 2019 dukoresha ayo mabwirizwa, tugendera dusinyiranira ayo maprotokole d'entente, kandi dukoresha uwo mugambi PNCEP. Kuri ubu niyasanga haragahaze mw'ivyo bikoresho bibiri vyose ndondaguye, biheze vyicarigwe habe guhinyanyura, kuko amategeko ni dynamique, ibikoresho ni dynamique, si ibintu biguma ngaho nka bibiriya biri statique, ni ibintu hagize utunenge tubonekamwo abantu bashobora kwicara bagahinyanyura, kandi ni ibikoresho vya leta y'u Burundi, si fomi yabishizeho, vyashizweho na leta y'u Burundi. Rero nka leta barashobora kuraba nimba bitagihuye n'ibihe tugezemwo bakaba guhinyanyura, ivyo ni bisanzwe. Ariko vy'ukuri inyishu ni kwari guca agenda imbere y'abariya bubahwa twitoreye, twubaha cyane gose, kuza kubaremereza ibintu bidatomoye kandi vy'ibinyoma. Arambabarira n'umwubahwa nyakubahwa mushikiranganje w'ubutunzi, turamubaha cyane gose, mugabo yari kuza tukicara nkuko n'abandi baza baraza tukicara, tukagenda dutora inyishu y'ibibazo ibi n'ibi bigiye biraba, aho kuza kuruhisha bariya bubahwa twitoreye kandi baduserukira. Muti rero bimeze gute? Dufitaniye amasezerano na leta y'u Burundi mu mugambi wayo wa PNCEP, nababwiye ko ibikoresho dukoresha bibiri buri mwaka, turasinyiranira icyo twita amasezerano yo gutanga ifumbire umwaka w'irima wa A na B na C buri mwaka. Ivyo vyose tugaca tubikorana n'ubushikiranganje bw'uburimyi, ibidukikije n'ubworozi. Mugabe iyi protokole navuze isinywa ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubushikiranganje bw'ubutunzi, ni nabo bayitegura. Baje kuyitegura bakatuzanira nka fomi ngo mubona ivyanditswemwo vyanditswe neza uko nibo bayiteguye, bayiduteguriye baravye ibiharuro bizotangwa. Dusanze vyanditswe neza, na twebwe nka fomi tugaca tuyisinya. Binyuranye
naho yavuze ngo fumi barategura bakatuzanira ngo sinya haba namba aho yaraturengeye akarimbi yaratubesheye hagati y'ubushikiranganje byo kuri n'ihinguriro fumi ubushikiranganje bwasekira leta ivyo bintu vyobaho na gatoyi aho ihinguriro fumi dotegura inzandiko ngo yo mushikiranganje kana kasinya ubwo burenganzira twaba tubuhabwa nande ivyo rero ntibishoboka ntibikunda fumi rero itegezwa guhingura ifumbire igashikanira abarimyi muri zone aho ikijya mu bubiko bujejwe kuyishikiriza abarimyi muri iyo zone nyene aho murimyi aha uwashikiriza agatike nawe agacamuha ifumbire namaze kubabwira sindabigaruka ko yuko uwo murimyi yashizweho n'ubushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi naho rero ndababwira dufise hangiro ryo kwegereza ifumbire abarimyi ubwo bikorwa mu ntara nk'uko nabivuze tuburondera kugira ngo bitworohere ari nacyo gituma twarungitse abakozi bacu mu ntara kuko birumvikana nabi wacu 100% kugira ngo nabo badufashe guca bayishikana mu mazone hamwe hari abantu bashigwaho n'ubushikiranganje ikiri mu ntara rero ntibiraja mu minwe y'ubushikiranganje iza kuja mu minwe ishitse muri zone aho dufatanya amasezerano yo kuyishikana bitandukanye na vya bindi byashikirizwa na wa munyakubahwa umushikiranganje ikindi gikurikira nashaka gusubira kugaruka kuri aya masezerano ukuntu yubatse amasezerano fumigiranira na leta buri sizeni yirima haba harimo ibiharuro fatiro ivyo twita les prévisions babirimo ibiharuro fatiro mu matoni y'ifumbire azokenerwa mu mwaka mugabo bikaba bicagaguye mu muce w'irima umwe agatasi impeshi iki ibiharuro biba bigaragara ariko ibiharuro vy'ukuri murumva ibiri muri amasezerano biba byifatiro kuko asinwe imbere y'igihe ukurumva ko ari ay'umwaka ibiharuro vy'ukuri vy'ifumbire bizoza kuboneka abarimyi bahejeje kuriha amahera y'ibanza mu bita avance gutyo ubushikiranganje bw'uburimyi buhejeje kwegeranya ibiharuro by'aba barimyi bariha ama avance buca bubirungikira ihinguriro fomi buti rero ibiharuro kanoni nyezina ariko twokwita commande réelle vyasabwe n'abarimyi ngibi nivyo wokorera kandi keshi bikunda kuza biri hejuru bisumba bimwe byari byarategekanijwe mu masezerano nyezina yibanze iciza rero kiri muri ivyo biharuro nyakuri vyiza vyavuye mu barimyi nuko biza bitanga umuco nyawo ingene ifumbire ingana intara ku ntara ikomine ku ikomine ivyo bigaca bidufasha kwitunganya n'ukuntu tuzoyidugana turavye urugero rw'ikomine w'izone kugira ngo tutwareho vyinshi canke dukeyi ariko nawe biba biri hejuru gutyo tutavyiteguriye ubushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi buca budusaba vuba bwango ngo hingura iyo fumbire yose abarimyi basavye kandi ivyo biharuro nyezina bikunda gushika abarimyi hageze ko batora ifumbire bikaza bukwi na bukwi mugabo ubushikiranganje ukatubwira ati ifumbire abarimyi basavye ngiyo namwe nimwishire mu kibanza cy'inguriro fumbire bica vyifatamwo gute kuko ibirengeye ifumbire yiteguriwe mw'ico gihe ibibazo bica biheraho nyene mbega ivyo birenga ko bititeguriwe
ko mu nteguro atavyarimo bica bigenda gute? Ikindi kibazo, mbega amahera y'agaciro mu y'amadolari ko mu nteguro ya leta atarimo hoho bica bigenda gute? Ivyo rero nivyo rimwe rimwe uca usanga bigomba kuza kumera nk'ibishaka kuduhungabanisha gato hagati y'inguriro fomi na bwa bushikiranganji, tugaca dushaka gutana kw'imibagwe ngo wowe fomi ibi n'ibi. Ariho na vya bindi mwumva vyaza kuvugirwa hariya muri babubahwa bizanana aho nyene, ntimwibaza ngo bizanana ahandi. Mugabo murumva yuko bitaba vyazananye muri fomi, aho gupfuma cabaza twicare tuvuga tuti none ko turi imbere y'ibibazo tubigere gute? Ari naho leta ica yongereza ubutike mu buryo bwihuse bw'abarimyi ku bwari bwategekanijwe, kuko abarimyi baba basavye vyinshi, baca bagenda gukomanda ubundi butike bakabwongereza bujanye na vya biharuro vy'ukuri abarimyi bahejeje kwerekana ifumbire basavye. Kubera ko amahera akenewe, uwo mwanya aca asumba yategekanijwe amasezerano. Biri muri ya masezerano kimwe nita protocole d'entente isinywa n'abashikiranganji babiri na fomi, amahera acaba menshi kubera ifumbire abarimyi basaba yabaye nyinshi. Kugira rero bikunde ya fumbire mwumva irengako kuri ya yindi iri mu nteguro muri ya protocole d'entente harimo amakanite previsionnel, irengako kuyituriha gutyo ubonye nta bindi bikozwe ntibikunda kubaturiha gutyo. Kugira bikunde yuko baturiye fumbire irenzeko, niho cavuka ca kintu bita ngo avena au protocole d'entente. Kugira ngo iyo avena ni nkuko novuga amasezerano nyongera ku masezerano yibanze, nico bita avena au protocole d'entente. Kugira ngo haze kwandikwamwo vya biharuro birengako n'amafaranga yavyo bica bijana arengako, twebwe rero tuzoca dukoresha mu kwishuza ico kintu bita avena au contre, amasezerano nyongera kuri ya masezerano yibanze. Nico gica gikora, kitabayeho kurihwa ntibikunda. Ari bimwe rero mwumva umushikiranganje w'ubutunzi avuga ko atumva ari ibintu kandi ari ibintu vyoroshe kumva. Namwebwe ndiko ndaganira ndazi ko mwamaze kuvyumva kera, none mwubaha nkurugero reka kuvyumva gute? Ntivyokunda ku buryo n'ubu tucibaza mbe vyamugendeye gute ko n'abandi ko bahora bavyumva. Tuca tubashira kabaza gushika kuri umwami. None fomi yarengeje kuri iyo fumbire yo nyine vyibwiye ko twabisabwe no gushikiranganje bubifitiye uburenganzira, ko twabisabwe no gushikiranganje dukora neza cyane gose, bifitiye uburenganzira. Natwe nka fomi dufise uburenganzira bwo kwishuza kandi uburenganzira bwo kurihwa. Ivyo ni ngombwa kuko amasezerano abatomoye neza cyane gose, kandi ashana amenyeshe neza kuva muri 2019 imyaka yaciye n'imike murumva yuko iri kirarenga 6 dukora neza cyane gose na leta y'u Burundi. Ntavyo bibazo vyari bwagenda uko hakagenda n'impapuro nkuko yavuze zisigaye zigendera mu isakoshi, sinzi ko ari kugira ntibaze mwibe, akaza kuzishira imbere yabubahwa. Ese yoba ariko aranyumva kugira ngo yumve ukuri, hanyuma niba bikunda aza asubire hahandi ababwira ati burya murantunga vyarangoye. Ikibi umugabo n'ukugwa gaherayo, mugabo
umugabo yaguye akavyuka aba ari umugabo koko. Ivyo kwihenda biraba birashika kuko turi abana b'abantu. Subire ndoge ku karorero koko kivyanditse ibiharuro. Akarorero burya bushikiranganji w'ubutunzi aheruka gushikiriza abo baho batwitoreye bijanye na Avena. Ifumbire fomi yatanze mu mwaka w'irima 2024 ce n'ifumbire yatanze mu mwaka w'irima 2025 umwaka w'irima ABC. Ivyo bice birima tubisize hamwe nabishize hamwe kugira ngo ibiharuro mu vyumve biboneke neza bigaragara. Twasabwa muri ayo masezerano gutanga ifumbire ingana n'ibihumbi 222 n'itoni 27 n'igihumbi 125 222,027,75 toni. N'ivyo bice vy'irima 2025 ABS na 2024 C twasabwa ayo matoni. Leta nayo ikidusaba ko dutanga ibihumbi 245 n'amajana 791 n'igihumbi 25 vy'amatoni. 245,791,025 toni. No kuvuga yuko kuvyo twasabwe gutanga n'ivyarenze ko harenze ko amatoni ibihumbi 23 n'amajana 736 n'uduce 23,736,9 toni. Ayo niyo matoni yarenze ko. None vy'ukuri ko leta ariyo yadusabye ko tuyitanga, mwumva yoreka kuriha fomi vyagenze gute? Ni hamwe rero nababwira nti ayo matoni kugira bikunde tuyarihwe byaca bica muri ya nzira ya masezerano nyongera ku masezerano originale y'ubwa mbere. Rero mu majambo make ivyo vyama biba amarima yagiye araba yose kiretse iririma turimo y'umwaka wa A 2026 aho ifumbire twari twasabwe twatanze ibice biri munsi ya 60%. Tuca turararama ngo ibikoresho byari bihetse kabisa, nta bundi buhinga twari kugira. Aho twatanze hafi igice kabisa, ni kuvuga munsi y'ibyo twasabwe. Mu yandi marima yose muri rusange byagiye birarenga. Rero ndabisubiramwo, ni ngombwa ko leta iriha fomi iyo fumbire kuko nibo bayidusavye, kandi turagamburuka turayihingura turayishikiriza bene gihugu, kanatsinda mu masezerano dufitaniye nuko ifumbire isabwe dutegerezwa kuyihingura, kuko na twebwe turifuza yuko umwimbu duhuga mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, kuko hariya dufiseyo bene wacu, dufise abavyeyi bacu, turakeneye yuko baronka ibyo bafungura bagahaga maze bagasagurira isoko, nk'uko nyene cyo mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi amabivuga ati umuntu uronka icyo ufungura umufuko nawe uronke amafaranga. Ntakindi tukubitirwa rero atari guhingura ifumbire nyinshi ishoboka kugira ngo abarimyi bayironke. Twabamenyesha rero yuko dusangana imigenderanire myiza n'abo dukorana mu rudandazwa mu mahanga, aro bita abafoniseri biwacu, ku buryo naho dufise ikibazo c'amadolari bari bahitiye baduha umukopo. Urumva umuntu agukopesha matiere premiere, hanyuma uko leta igira iraronka amadolari ikaduha, tukagenda turabariha buke buke, kandi kugasanga tubafitiye ibifaranga miliyoni byinshi by'amadolari, ariko banyakodutunga kubera imigenderanire myiza dufitaniye bakaguma badusugurira matiere premiere kugira ngo wa murimyi wacu bikunde aguma aronka ifumbire ku buryo bwiza. None by'ukuri hari gukunda igihugu gusumba
ku buryo jewe nguma nibaza twari dukwiwe kwambikwa ikidare cy'ukuri kuko gukopesha ifumbire yo muci ugakopesha ifumbire y'agatasi kubera ya migenderanire myiza dufise n'abafournisseurs ariko by'ukuri mwumva icyo kintu atari ikintu cyiza cyane kwihingurira fomi. Ndabasabe muze mukibisabire muzoba mukoze neza cyane rwose nimwumva namwe cyabingiye mutubere abavugizi nabyo birashoboka. Ariko rero nka fomi turafise impungenge inyuma y'uko kwitanga tugakorana neza n'abafournisseurs kuko bibe ngombwa ntagire ikibazo cy'ifumbire kiba mu gihugu cy'u Burundi. Abarundi bamwe bamwe nasubiramwo abarundi bamwe bamwe babandanije batuvuga uko tutari bateza umurindi abashaka kuducafuza aho kudushigikira muri utwo twigoro tudasanzwe y'ingrofomi riko rigenda rikora ejo bishobora kugorana kuko ibi bagenda baravuga ibi bigenda biraca ku mbuga ngarukana bumenyi birashikira ivyo bihugu dukora birashikira abafournisseurs rero baca bagira impungenge nk'ubu yavugiye mu nama mu imbere y'abari abubahwa ngo none bibaza ko fomi ibi bintu jewe nobisinya ngo tuze tubarihaye amahera nk'umuntu aserukira leta y'u Burundi natwe dufitanye amasezerano na leta y'u Burundi mwumva wa mufournisseur atwizera yaradufise icyizere gikomeye mu mutwe cyane atwimvira gute cyagira ati fomi bwa bundi yamaze kwinjira ingorane leta y'u Burundi yarikuye ku maboko ejo bazosubira kutwizera badukopeshe gute nimumva yuko turiko turisenurirako nk'impene aho kudutera intege kugira ngo ahubwo babandanye badusugumira tugende tubariha abo rero bagenda baducafuza n'ukuri bibaza ngo bariko bakorera nabi ihinguriro fomi bariko barakorera nabi igihugu ciza cyacu cy'u Burundi kuko inkurikizi zavyo hamwe bodufatira ingingo ntizizoshikira fomi gusa umurimyi azoshikira n'igihugu mu ndababwira kuzoheze gace gishikira. Rero ndabasabe abarundi bafata intumbero yo gushikira ihinguriro fomi guko kuba ihinguriro fomi ryarahabaye ni ubutumwa bw'Imana muri Afrika nzima nta handi hari ihinguriro nka fomi rikora aya mafumbire y'ikirundi avanze n'ay'ikizungu byatanguye mu gihugu cy'u Burundi kurya suruse biniri hera mu gihugu cy'u Burundi turambaye ikirezi cyera rikomeye ngo dushaka kubibona uba makungu yirirwa aratwiruka kugira ngo tuze gushinga ihinguriro nka fomi mu bihugu vy'iwabo sagaseseshwa n'umuri mwaramaze kubona muri Tanzania ko byabaye muri Kenya byabiriko biraba ubu bafundi bariko barafunga amamashini mu Buganda bariko baraduhamagara Angola bariko baraduhamagara Malawi bariko baraduhamagara aho hakurya abanye bako bariko baraduhamagara mugabo twebwe abarundi twambaye ikirezi ntitubibone none mwumva vy'ukuri abarundi tumeze gute cyagiye mpora niyumvira abarundi tumeze gute tuzoba dusanga turi ntashimwe amakunga twiruke karondera iki kirezi natwe ntitubikibone kugira tukibungabunge iyo tuba abandi vy'ukuri irihinguriro fomi byobungabunzwe mu buryo budasanzwe mugabo rero gacu usanga nabo bamwe muri babo baje bakomeza gutiza umurindi ngo fomi babasuma fomi ababandi twaba babandi ibihugu bikatwirukira harya mwibaza yuko baza batabanje kutwiga neza bakadutohoza kuva kwino gushika ku mushatsi tukaba turangije twizeza abarimye ko turi kumwe twese ko ibintu bizogenda neza kandi dusubiramo kugira kandi ko n'ibirarane vy'ifumbire bihari
bazobironka vuba, kuko leta n'umuvyeyi aguma aramira abana biwe bose, ata mwana n'ikinono atawandya wangura.